iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwaramutse neza. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 na FM 93.3. Muri Uganda muradukurikira kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura Ikisoro. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Muri Kenya abantu barenga 50 baguye mu mvururu zabereye mu nkambi ya Kakuma mu majyaruguru y'igihugu, bari mu mwana w'umuhungu w'umurundi wari ufite imyaka 6. Papa we yitwa Salvatore Nkumbuye. Abandi bana bari bamaze kwiruka, twese n'uri mu wese yafashe inzira yiwe. Je nagiye kubimenya ko napfuye mu nyuma uko tubaye n'abandi bana wenda mubuze, abanyambwiye ko bamaze kumwica. Salvatore Nkumbuye turaza kumwumva mu makuru arambuye. Ejo Uburundi bwakoze ibirori by'isabukuru y'imyaka 62 y'ubwigenge. Mu bashyitsi harimo Perezida wa Chad Idriss Déby Itno. Ibigo by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika byose ku mugabane w'Uburayi bifite impungenge z'ibitero by'iterabwoba. Amakuru arambuye ni mu kanya gato, turahera ku yo hirya no hino ku isi na Geoffrey Mutagoma. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ibigo by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abakozi babyo hirya no hino mu Burayi baryamye amajanja bahawe inzego z'ubutasi zibamenyeshereje ko bashobora kugubwa gitumo n'igitero kibasira ibirindiro byabo cyangwa abakozi ubwabo. Umukozi muri Minisiteri y'Ingabo ya Amerika ejo kuwa mbere yahamirije ijwi rya Amerika ko ibikoresho by'ingabo za Amerika ziri ku bigo byo ku mugabane w'Uburayi byakarijwe umutekano kugeza ku rwego rwo kwitegura igitero umwanya uwo ari wo wose. Uyu muyobozi nta byinshi yavuze ku mabanga y'ubwo butasi yatumye habaho izo mpinduka, nubwo abashinzwe kurwanya iterabwoba mu bihugu bitandukanye bavuga ko hashobora kuvuka ibibazo by'umutekano harimo ibikekwa mu mikino ya Olympique igiye kubera i Paris mu Bufaransa. Itangazo ryaturutse mu buyobozi bw'ibiro by'ingabo za Amerika ziri ku mugabane w'Uburayi EUCOM riravuga ko uko gukaza umutekano bitaturutse ku kibazo kimwe, ahubwo bishingiye ku mpamvu zinyuranye zireba umutekano, harimo imikino y'igikombe cy'amakipe y'Uburayi mu mupira w'amaguru n'imikino ya Olympique, n'ubwiyongere bw'abashobora kwibasira ibikorwa byabo binyuranye ku mugabane w'Uburayi atari ngombwa ibya gisirikare gusa. Umukozi wo muri Minisiteri y'Ingabo ya Amerika yavuze ko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ingamba z'inyongera zo kuba maso zirinda umutekano mu bikorwa by'imyidagaduro cyangwa ibisanzwe by'ubucuruzi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken ejo kuwa mbere yatangaje ko igihugu cye kitazatezuka ku gukumira ko havuka intambara yeruye hagati y'Israeli n'abarwanyi ba Hezbollah bafite ibirindiro mu majyepfo ya Libani. Nubwo Blinken yemera ko hari ibimenyetso ko umwuka mubi ututumba hagati y'impande zombi werekana ko intambara ishoboka, asanga yaba Israel cyangwa Hezbollah nta n'umwe wifuza ko yaba. Yavuze ko adatekereza ko abarwanyi ba Hezbollah bifuza intambara, yongeraho ko nubwo Israel yiteguye mu gihe bibaye ngombwa, abona ko mu by'ukuri batayifuza. Ku ruhande rwa Liban abona ko impamvu ya mbere badashaka intambara ari uko aribo yabanza kuzahaza kurusha abandi, naho ku ruhande rwa Iran akabona ko idashaka ko intambara yaba kubera ko ifite inyungu z'uko umutwe wa Hezbollah udatsembwaho, kuko iwukeneye nk'iturufu ishobora gukina igihe icyo ari cyo cyose. Amagambo ya Blinken ayavuze mu gihe Israel yerekana ibimenyetso byo kugabanya ingabo zayo mu ntara ya Gaza mu rwego rwo kwitegura guhangana n'ikibazo cy'abarwanyi ba Hezbollah bashyigikiwe na Iran mu majyaruguru y'igihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken yasabye umukuru wa Hamas muri Gaza Yahya Sinwar kwemera ubusabe bwa Amerika bwo guhagarika intambara, avuga ko Amerika yiteguye kuzaba intashyikirwa mu bikorwa byo gusana ibyangijwe n'intambara muri Gaza. I Yerusalemu, Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu ejo kuwa mbere we yavuze ko Israel ikomeje ibikorwa byo gutsemba ingufu z'umutwe w'abarwanyi ba Hamas nyuma y'amezi 9 ashize impande zombi zihanganye. Tugaruke hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho urukiko rw'ikirenga rwo ku rwego rw'igihugu rwavuze ko umukuru w'igihugu wacyuye igihe ashobora kuburanishwa ibyaha yaba yarakoze ari ku butegetsi mu bikorwa bidafitanye isano n'inshingano ze yemerewe n'itegeko nshinga. Thomas Kamirindi. Uru rubanza rwaturutse ku kirego cya Donald Trump yasabaga urukiko kuvuga ko afite ubudahangarwa nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu, bityo rero ko umushinjacyaha wihariye Jack Smith
adashobora kumukurikirana ku byaha amurega byo gushaka guhindura ibyavuye mu matora ya perezida wa repubulika yo mu 2020. Iteka ryemejwe n'abacamanza 6 bagize urukiko. Bemeje rero ko uwabaye umukuru w'igihugu ashobora gukurikiranwa ku byaha yaba yarakoze ku giti cye akiri ku butegetsi, ariko ko adashobora gukurikiranwa ku byo yaba yarakoze mu rwego rw'ibikorwa byinjira mu nshingano ze ahabwa n'itegeko nshinga. Bategetse ko urubanza rwa Trump rusubira mu rukiko rw'ibanze rwo ku rwego rw'igihugu, rukaba ari rwo rusobanura ibyo yaba yarakoze ku giti cye. Ni ubwa mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika urukiko rw'ikirenga rwari ruhuye n'ikibazo cy'ubudahangarwa bw'uwahoze ari umukuru w'igihugu. Trump w'imyaka 78 y'amavuko niwe perezida wacyuye igihe wa mbere na mbere ushinjwa mu mategeko mpanabyaha. Ku itariki ya 30 y'ukwa gatanu gushize, urukiko rwa rubanda jury rwo ku rwego rwa leta ya New York rwamuhamije ibyaha 34. Umucamanza azamusomera igihano cye ku itariki ya 11 y'uku kwezi. Naho mu nkiko zo ku rwego rw'igihugu, urubanza ku byo Trump yaba yarakoze byo kwanga ibyavuye mu matora yo mu 2020 ni rumwe ashobora kuzaburana. Abarukurikiranira hafi basanga ariko rudashobora kuba mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 11 gutaha. Trump aruvugamo ko ari umwere. Muri Nigeria, umukuru w'ishami rishinzwe kwita ku baturage mu bihe bidasanzwe yatangaje ko muri leta ya Borno abiyahuzi b'abagore biturikirijeho ibisasu bigahitana abantu 18, abandi 30 bagakomereka. Bwana Barkindo Saidu uyobora ishami rishinzwe kwita ku baturage mu bihe bidasanzwe muri leta ya Borno yavuze ko aba biyahuzi bagabye ibitero icyarimwe ahantu hatatu hanyuranye mu mujyi wa Goza. Aha harimo aho bari batashye ubukwe, aho bari bagiye gushyingura no mu bitaro. Yavuze ko abantu 18 baguye muri ibyo bitero barimo abana n'abagore batwite. Kugeza ubu nta urigamba icyo gitero. Polisi yo muri leta ya Borno ntiyahise iboneka kugira ngo igire ikivuga kuri ibi bitero. Umutwe wa Boko Haram n'ishami ryawo Islamic State West Africa Province ISWAP nibyo byiganje muri iyi leta. Leta ya Borno imaze imyaka yarabaye isibaniro ry'imvururu z'abarwanyi ba Kisilamu zahitanye abaherwa mu bihumbi zikura mu byabo abaherwa muri za miliyoni. Nubwo ingabo za Nigeria zashegesha imitwe y'abarwanyi, barakisuganya bakagaba ibitero bitunguranye kandi bikomeye ku basivile n'abasirikare. Amakuru yo hirya no hino tuyasoreze muri Afurika y'Epfo, aho Perezida Cyril Ramaphosa mu ntangiriro z'iki cyumweru yashyizeho guverinoma irimo amashyaka 7. Thomas Kamilindi. Ishyaka ANC rya Perezida Ramaphosa niryo rifite imyanya myinshi 20 kuri 32, harimo ministeri z'ububanyi n'amahanga, imari ya leta, ingabo z'igihugu, ubutabera, polisi, y'amabuye y'agaciro na peteroli n'iy'ingufu. Ishyaka Democratic Alliance DA rifite ministeri 6 zirimo iy'ubuhinzi n'ubworozi izayoborwa na perezida waryo umuzungu John Steenhuisen w'imyaka 48 y'amavuko. DA ifite kandi ministeri z'uburezi, ibidukikije n'ibikorwa remezo. Andi mashyaka mato mato agabana izindi ministeri 6. Perezida Ramaphosa yatangaje kuri televiziyo ya leta ko iyi guverinoma nshya izibanda cyane cyane ku bibazo by'ubukene n'ubusumbane bukabije mu baturage. Urakoze Thomas Kamilindi, n'ubundi mu mwanya uragaruka ukomereza kuhavugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ejo kuwa mbere mu Rwanda no mu Burundi bijihije imyaka 62 y'ubwigenge. Mu Rwanda nta birori byabaye, ariko wari umunsi wa konje. Naho mu Burundi ibirori byabereye i Gitega, umurwa mukuru wa politiki. Desire Atungimana aratubwira uko byari bimeze. Ivyo birori vyitabiriwe n'abanyagihugu isinzi ndetse n'umukuru w'igihugu ca Chad Mahamat Idriss Deby Itno. Perezida Ndayishimiye yakengurukiye cyane perezida wa Chad ari nawe mukuru w'igihugu wenyene yifatanije n'abarundi muri ivyo birori. Ndayishimiye yabwiye abari baje kwigina iyo ntayo kwikukira Uburundi bwaronse umwaka w'1962 ko igihugu ca Chad gifise umwihariko ku Burundi. Igihe amakungu yaratugeramiye mu 2015, igihe bariko basaba ishirahamwe ry'umwe rya Afrika ngo burungike ingabo ziza gutera Uburundi, umukuru w'igihugu w'ico gihe ari nawe se w'uyu umuvukanyi wacu niwe yaciye avuga ati mukarungika ingabo mu Burundi, nanje ca ngenda gutabara Uburundi. Urugendo rwa mbere rw'umukwanguro
kuva atanguriye amabanga atowe atanguriye ngaha mu gihugu cacu. Bamwe mu banyagihugu baraha Igitega babwijwe rya Amerika ko naho igihugu kimaze imyaka 62 cikukiye bobo batovuga ko bikukiye mu gihe bashonje, abandi nabo bagikumirwa mu gihugu cabo. Umuntu aravye bijanye n'ibikorwa by'abari baradukolonije nuko bimeze uno munsi, umuntu yovuga ko twavuye mpagahahazo k'abazungu twinjira mu bundi bwoko bw'agahotoro koziwe n'abarundi ku barundi bene wabo. Burundi bwemera demokarasi, ariko turi mu ntwari isa n'iy'umugambi umwe, aho umugambi uri ku butegetsi ari wo wiganza. Uwo munsi mukuru twiye kuwuhimbaza mu gihugu cacu kiri mu bihugu vya mbere bikenye kw'isi. Birababaje, umva bisa nkaho umengo n'umwana yavutse hama aradigira ntiyakura. Twibaza ko bigishoboka kwigushobora kwivyukiranya gateye intambwe zijanye no kwikukira ari iryo terambere rirama, umunyagihugu akarashobora kwikenura. By'ukuri umunyagihugu w'umurundi atisha ngo yizane kubera yugarijwe n'ubukene budasanzwe. Olivier Nkurunziza arongoye umugambi w'abadasigana Iprona warondeye intara yo kwikukira, nawe nyene arabona ko hakira gahaze. Yavuze ko iragi rya Louis Rwagasore yiguze Burundi kugira bwiganzura abakoroni, aho yifuza ko abarundi bose bangana imbere y'amategeko, abatware bagatwarira bose bikiri kibazo. Tugisegerereza tudafise amafaranga y'agaciro, ibintu bikabura, haracariho ivyo kurya ibiturire, haracariho ivyo ubutungane butameze neza, amacakubiri y'imigambwe aracibonekeza, y'amoko araciboneza. Ntushobora rero kuronka ubukuru nyabwo mu gihe ufise abantu nk'abo. Ni ngombwa ngo ubukuru waronse ubukoreshe kugira ngo ntucinyize abandi, ahubwo ubukoreshe mu kubatunganiriza abariko baratwara uno munsi. Ubukuru bafise bo bukoresha kugira ngo ico Rwagasore yipfuza kandi yipfuriza abarundi kibandanye kiboneka. Umugambwe CDP urongowe na Anise Niyonkuru bo baremera ko Uburundi bwikukiye muri politike ngo kuko butwagwa n'abarundi. Yamara bavuga ko mu gisata c'ubutunzi hakiri vyinshi byo gukosora. Umurundi atwagwa n'umurundi mwene wabo yarakwiye kugira akarusho kuruta ahatwagwa n'umunyamahanga. Akarusho mu by'ubutunzi turacazerinze, turacarondera abadusahiriza, kandi ntawuvuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Iyo ukenye urarondera ugusahiriza n'ibisanzwe, ariko twari tukwiye gutera intambwe kugira ngo twikukire burundu koko, twikukire mu by'ubutunzi ntitwame tuzerinze. Nk'uko vyama mu Burundi ku munsi mukuru wo kwikukira, abakoze neza barashimirwa. Uno mwaka umukuru w'igihugu yashimiye abasirikare yemeza ko babaye intwari mu gutabara igihugu ca Kongo. Aha mu gihugu ca leta iharanira demokarasi ya Kongo murazi yuko batewe kandi Uburundi buraja gutabara. Ingabo z'Uburundi zarakoze birashimwa gushikaho mbere novuga nti umwasi w'igihugu ca Kongo yavuye atangura no guhigira Uburundi, ariko rero abantu bariko barahiga namwe bene gihugu muri kanure cyane cyane mwe bw'ugwaruka ukwikukira kwacu no gukingira igihugu. Ibirori vyo kwibuka intsinzi yo kwikukira ku Burundi vyuguruwe n'ikarashishi y'abasirikare n'abapolisi imbere y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi b'u Burundi. Hari kandi abaserukira ibihugu vya mu Burundi na General Erhaj Alion Samba, umunyasenegal yatwara ingabo z'ishirahamwe mpuzamakungu ONU zari zaje kunywanisha abasirikare kugira habeho igisirikare kimwe inyuma yo guhagarika intambara mu mwaka wa 2003. Uwo musi mukuru wasozerewe n'ibirori vy'abasirikare bakoroka mu ndege bakoresheje imitaka. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi kuri YouTube VOA Radio yacu. Abaturage b'Imakamba baratakambira leta yabo bayisaba kubaha amashanyarazi ku rugero rwiza kugira ngo bashobore gukora akazi kabo ka buri munsi. Barimo abanyamyuga bakenera kuyakoresha n'abacuruzi nk'abamafi. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi. Murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu bihe bisanzwe uri kurazunguruka mu mabarabara
amabarabara yo ku mugwa mukuru wa Makamba wagenda urumva imiziki ivuzwa nabo muri ya mazu adandaza indirimbo canke amareresi. Insyo zikoresha umuyaga nkuba hamwe n'abasudira nko kwibereshi nivyo byumvikana byonyene. Haraheze nk'ukwezi ibintu byarahindutse. Ku mugwa mukuru w'iyo ntara harangwa agacerere uretse amamoteri atanga umuyaga nkuba yo ku mabanki wumva titima kuva ibanki itanguye gukora hagushika yugare. Nabo bene amabanki bakubwira ko ibitoro babikura ku byicaro bikuri Bujumbura. Muri ayo mabanki ni naho abatari bake baja gusaba ko bobemerera bagashira umuriro mu matelefone yabo. Abanyeshuri bahora bagorobeza mu mashure gusubiramwo ivyigwa isaha 12 z'umugoroba baba bakuyemeza batashe. Ikibazo c'ukugene babona iby'umuyaga nkuba twarakibajije abawukenera mu kazi kabo ka misi yose batubwira bati muri kino gihe kweri navuga ati turarembye umuyaga nkuba ntaho turonka. Kuvuga umuyaga nkuba nko muri iyi minsi biragoye kabisa, sinoshobora no kuvuga ngo turonka umwanya ungana uko. Tuyaronka amasaha make cyane, dufise kuyaronka nk'amasaha 2 nko mu gatondo akamara nka 30 minutes agaca agenda. Umuyaga nkuba ni benshi barahagaritse ubuzi kubera ukubura umuyaga nkuba bariko barakoresha. Tuyaronka mu minota mike ibaho. Ku banyeshure icikagurika ry'amatara harituma batiga neza nk'uko uyu munyeshuri yabitwiganiye. Hatwebwe rero nk'abanyeshure biratugora kubera dufise nk'ikibazo usanga tubuze umwanya wo kucigira kubera ibura ry'uwo muyaga nkuba. Kugira dushobore kwiga birasaba yuko turondera ibuje kugira twige, kubera hari usanga nubwo tuba dufise amatelefone kubera iryo bura ry'umuyaga nkuba mw'itelefone nta muriro urimo, bigaca bisaba yuko uja kw'ibutike kugura ibuje. Uyu mugenzi we nawe ati hari naho mu gatelefone hatamurira uburimwo canke ukabura yo kugura buji kandi ufise ibibazo uri kurategura. Nk'ubu cifata ngo nze gusubiramwo nkoreshe phone basanga yafuye nta muriro ifise canke nkoreshe rero ko ndoca nzinduka ije mu gitondo turaye nk'uko bakibona harageze n'igihe tuja ku kwezi ko tukora ikibazo ca diplome. Abarezi babo banyeshure nabo ntibaraba ko amatara yabuze canke yabonetse kuko bo badahengeshanya gutanga ibibazo. Abo banyeshure bari mu mwiheburo ko umwimbu w'amanota uzohava utaba mwiza no kuyoberwa bakayobegwa. Clelia Iteriteka tubona yuko abari ku rwego rwo hejuru boraba ivyo badukorera kugira ibintu bigende neza, abanyeshure bige kugira haboneke n'umwimbu mwiza. Ubwo bukene bw'amatara buratuma abakoresha imashini zisya bagira uruhombo. Bokoze mw'ijoro none uburongozi bwa komine Makamba bwarababujije gusya mw'ijoro. Uyafise urusyo aho bita kujya bururi ati abasyesha baraza mu gitondo bakirirwa bakavamwo bataha badaseye. Benshi baragenda badakubishije kubera bisanzwe iyo yarindira akabura gahebura ahitamwo guca ahita ataha atanye n'ivyo yazananye kubera bamaze kubura umuyaga nkuba nta kundi bobigenza kubera baca bahitamwo kubitahana baca barara badafunguye nk'abifise dufate nk'abadafise uburyo bwo kuza kugura aho mu mabutike baca barara ubusa uko nyene kwa biba vyabagoye bakabura umuyaga nkuba. Uyu nawe akorera kwibereshi Makamba ati na gatatu karakwira hari abatarasyesha. Binagute ahubwo bamwe ngaha ntiwobona n'abamara iminsi 3 bakiri ngaha barindiye muri mijoro dukora nabi mijoro naho uza boba bazamaze kwigira mugabo naho nyewe bamaze kwigira urumva no nk'ukwiyiba nyene mu masa mijoro nto yari kuri nivyo biriho nivyo biriho nta umenya mugabo mu migendere y'abantu kuntu babayeho mugabo benshi ari umva ati je n'umunsi nkava ndara gusa. Uyu munyeshuri aremeza ko yigeze kuburara yabuze hasi yesha utugori kugira ngo aronke agafu acumba mw'ijoro. Nk'abantu twitwipaye ngo tumenye ingorane ihari. Haraheze imyaka 2 abanyagihugu basaba ko boronswa amatara amasaha yose kugira ngo bashobore gukora amasaha menshi ashoboka. Mu bushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu ubutari n'agataka bagumye batanga icizere ku ikibazo c'amatara kiriko kiratorerwa inyishu. Mu ntango z'uyu mwaka umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu yari yaramenyesheje ko urugomero rwa Jiji Murembwe ruzotanga megawate zishika kuri 50 ruzoba rwatanguye gukora mu kwezi kwa gatanu guheze ariko gushika ubu ntirurahera kubakwa. Nubwo ingomero z'umuyaga nkuba nka Kabubu rutanga megawate 20 na Ruzibazi rwa megawate 15 impinga iracari ndende kuko inyuma yo gupima ko zitanga umuyaga nkuba basanze bidashoboka. Ubu bakaba bariko barakosora udukosa twatumye izo ngomero zidashobora gutanga umuyaga nkuba. Dr. Engineer Albert Maningomba arongoye ikigo gitanga amazi n'amatara yari yatanze icizere
ko na Rusumo Force ruzoba rukora neza mu gihe cici kuko mu gihe c'urushana amazi aba ari mu rushanga rwinshi. Abari biteze ko muci amatara atazocika n'ubu baracarindiriye. Mu ntango z'ukwezi kwa kabiri umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu yaratangaje ko mu ndwi zibiri gusa ikibazo c'icikagurika ry'amatara kizoba carangiye. Ikigaragara nuko ibintu bibandanya ahubwo byunyuka, ariko umushikiranganje Ibrahim Uwizeye akizeza ko umuyaga nkuba uzoba ukwiye mu mpera z'ibihumbi 2025. Muri Kenya abantu barenga 50 baguye mu mvururu zabereye mu nkambi ya Kakuma mu ntara ya Turkana mu majyaruguru y'igihugu. Abenshi muri bo ni Abanyasudani bo mu moko y'Abanuwer n'Abagambera. Haguyemo kandi Abanyakenya 2 n'Abarundi 3. Muri aba Barundi harimo umwana w'umuhungu w'imyaka 6. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umubyeyi we Salvatore Nkumbuye. Ibintu by'amahane ukuntu byatanguye, twari ahantu mu munsi mukuru w'impunzi, hanyuma tubona Abasudani bari mu bwoko bw'abanuze b'Abanwere barahagurutse barirutse, twaravuye muri sitade barirutse, imisore ishira nko 200 toni yafashe inzira irirutse, ntitwamenye ibyo ari byo. Tumaze kuva mu munsi mukuru niho twumva batubwira inkuru y'uko ngo ari Umusudani wo mu bwoko bw'Abanwere ngo yateye inda umukobwa wo mu bwoko bw'Abagambera, bamutera amabuye arapfa. Amaze gupfa rero ingwano ibiratanguye y'ubwoko bw'Abagambera n'Abanwere. None se mwebwe Abarundi mwahuriye hehe niyo ntambara? Twese dusangwe tubana inzu ku yindi, turavangavanze. Hanyuma kugira ngo umwana wawe abigwemo bamusanze mu rugo, bamusanze he? Bamusanze mu rugo turiruka, bamusanga mu rugo twamaze kwiruka. Yari afite imyaka ingahe? Afite imyaka 6. Nta bandi bana bari mu rugo bari kumwe nawe? Abandi bana bari bamaze kwiruka, twese n'uri umwe wese yari yafashe inzira yiwe. Je nagiye kubimenya ko napfuye mu nyuma uko tubanye n'abandi bana wenda mubuze, abanyambwiye ko bamaze kumwica, nanye gusubira inyuma birangora. Namaze guhungira ahantu bakira impunzi zishasha bitarese bushena. None se ubu tuvugana uracyari aho wahungiye cyangwa se wasubiye aho wari utuye? Sindasubira kubera n'ubu biguma bibakomeza gusambura amazu. N'ubu sindasubirayo nguma ntinya, kandi nagerageje kugenda cyamana nko bariruka mu gatondo, ndasubira inyuma subiraho namaze guhungira. Abandi bana bawe n'umugore wawe nabo muri kumwe aho ngaho? Turi kumwe. Hari abandi Barundi nabo bageramiwe bahungiye aho ngaho kuri reception? Barahari, mbere tumeze nk'abo bonyine kubera Abasudani barimo bo baciye basohoka baragenda bameze nk'abivanguye. Ubu turi twenyine, harimo ubwoko bw'Abanyarwanda n'Abarundi n'Abakongomani. None se ninde ucunga umutekano wanyu aho ngaho, abo Banyekongo, abo Banyarwanda namwe Barundi, ninde ubacungira umutekano? Abantu bita abasekirite bo muri bo banyuzanye b'Abakenya baduhaye baducungera mu ijoro, kandi bararongera abapolisi 2 niyo baducungera mu ijoro. Uretse wowe hari abandi Barundi cyangwa se Abanyarwanda cyangwa se Abakongomani bagize ibyago bakabura ababo cyangwa se nabo ubwabo bakabigwamo? Barimo gusa no kugubamenya usanga bigoye, nabo ndiyo barimo. None iyo mubajije ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kimwe n'abo Banyakenya bacungira umutekano, bababwira ko muzaguma aho ngaho igihe kingana iki? Nta kintu baratugirisha, nta nama baratugirisha, nta muntu n'umwe tubona ayo turengera aradushika ko nta muntu n'umwe. Uretse kubarengera ku mutekano se ibyo kubagaburira kubatunga murabifite bihagije? Aho hantu dusanga twarahungiye abantu basanzwe bagaburirwa bashasha bahakiriwe bataramara gutuzwa. Nibo rero nk'umuntu musanzwe muzinanye muva mu gihugu kimwe nawe guha gutuhuje nyine bamuhaye akakugabaniriza. Kugira ngo ugere aho ngaho ikakuma, waje uturuka mu kihe gihugu? Waje uturuka i Burundi cyangwa se wanyuze mu bindi bihugu ugenda uhunga kugera ubugeze aho ngaho? Naje nturuka Uganda, kubera Uganda nanjye nabona umutekano utifashe neza, mva Uganda mpungira mu gihugu cya Kenya. Iyo ubona ubwo bugizi bwa nabi buri aho ngaho ikakuma bumaze kwimonogoza, ujya utekereza ko wahava ukagera ahandi wajya kureba ko wahabona umutekano? Wanabitekereje byaranse, uwogira yaje aho yogenda kubera ndabona ata mutekano dufise, no gufa misi yose abantu barazibukwa,
kumva ngo umumotari ahetse umuntu baramwishe, twabuze nyene iyo tuja tuharonka aho tuba twaragiye. Salvatore Nkumbuye, ukomeze wihangane. Yego namwe murakoze cyane. Ubuyobozi bw'intara ya Turkana n'ubwa HCR Kakuma bagiranye inama n'abatuye Kakuma nyine na Kolobeyi, bumvikana ku buryo amahoro yagaruka. Bemeye ko bagiye kureka umugenzo wo kwihorera bakoresheje intwaro zica nk'imipanga n'imihoro. Bemeye kandi kujya batabaza polisi y'igihugu igihe cyose babonye ko hari ikintu gitutumba gitegurwa n'abagizi ba nabi. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Ijwi ry'Amerika tukiri muri Kenya kandi mu nkambi z'impunzi. Mohamed Matan akomoka muri Somalia, yakuriye mu nkambi y'impunzi ya Dadaab, nayo nyine iri muri Kenya, ariko yabashije kwikura mu bibazo byinshi yaciyemo. Ubu afasha abakiri bato mu mpunzi kugera ku bumenyi mu ikoranabuhanga. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ahmed Hussein yahuriye na Matana ahitwa Dagahale mu gice cy'inkambi ya Dadaab, adutegurira iyi nkuru. Murayigezwaho na Eugenie Mukankusi. Aho mu nkambi y'impunzi ya Dagahale mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kenya, Mohamed Matan w'imyaka 30 y'amavuko arigisha urubyiruko rw'impunzi abaha ubumenyi mu bijyanye n'ikoranabuhanga, yizera ko bizabageza ku mahirwe mu bihe biri imbere. Iyi mpunzi y'umunyasomaliya Mohamed Matan wigisha ibijyanye na mudasobwa agira ati: twigisha porogaramu za mudasobwa z'ibanze n'izisumbuyeho, dutanga n'ubundi bumenyi harimo bwo gukora inkuru, kwinjiza imibare muri mudasobwa, gukora imbuga nkoranyambaga no kuzitunganya mu rwego rwo gufasha urubyiruko rw'impunzi kubona imirimo kuri internet. Ababyeyi ba Matan bahunze Somalia mu 2001 ubwo yari afite imyaka 7 gusa. Matan yahereye ku mirimo y'amaboko, ariko nyuma yaje kwiyandikisha muri gahunda ya ONU igamije gushyigikira urubyiruko bahugurwa muri gahunda zitangwa mu nkambi. Ubu Matan afite icyizere ko ubumenyi atanga buzafasha urubyiruko rw'impunzi guca ukubiri n'ibishobora kurugusha mu mutego. Natangiye iki gikorwa cyo gufasha urubyiruko rwo mu nkambi z'impunzi kwirinda ibiyobyabwenge n'ibindi bikorwa byahungabanya umutekano. Iyo impunzi ziri mu bushomeri bakunda kwishora mu bikorwa bibi, bityo twahisemo kubongerera imbaraga zo gukora ibyiza. Abanyeshuri bashobora kwitabira amasomo atandukanye hagati mu cyumweru, mu gihe abandi bahitamo atangwa muri weekend. Abdulrahman Hassan ni umwe mu bahabwa ayo mahugurwa, avuga ko iyo gahunda yamugiriye akamaro. Twahawe ubumenyi bw'ikoranabuhanga, gutanga amakuru kuri murandasi, twize na za porogaramu zikoreshwa muri mudasobwa, duhabwa n'ubundi bumenyi bw'ikoranabuhanga buzadufasha kubona amahirwe yo kwibeshaho. Twahungukiye byinshi. Kugeza ubu Mohamed Matan atanga amasomo ku buntu ku banyeshuri barenga 70 bari mu nkambi y'impunzi, kandi agamije kwagura gahunda. Icyakora avuga ko hari ingorane zimwe na zimwe kandi bakeneye ubufasha. Zimwe mu mbogamizi duhura nazo zirimo gukoresha mudasobwa zishaje na interinete ifite umuvuduko uri hasi. Nitubona inkunga, twizeye kwagura no kuvugurura imashini kugira ngo zijyane n'ikoranabuhanga rigenda rihinduka. Kenya icumbikiye impunzi zigera mu 800 n'abashaka ubuhungiro baturutse ahanini muri Somalia no muri Sudani y'Epfo, hakurikijwe imibare itangwa n'umuryango w'abibumbye. Impunzi zahuguwe nka Mohamed Matan zifite icyizere ko ubumenyi bungutse buzabageza ku mahirwe menshi mu bihe biri imbere. Nshuti muduteze amatwi, aha niho aya makuru ahumurije. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo Ijwi ry'Amerika, maze rero mugire umunsi mwiza, murakarama.